Bright Gwagwan selector number 1 ni Linox TV benge wangina pesa mbote kwa tumujegera kwa dese nange bitatu Joel bitatu passe d'abord aux autres bitatu ouvre les yeux les oreilles bitatu est toujours gay bitatu est toujours pop bitatu est toujours vrai kwa kundi nyene niko biba bimeze umutumira dasanze ushaka kumwitwa Bigzoe canke Zowezo ninaba nihenze araza kumusora ariko benshi muramuzi kuri hit nyinshi zigiye zitandukanye ariko nta byinshi nubwo araza kutubwira byinshi bigiye bitandukanye. Bigzoe umeze neza? Ego umeze neza cyane murakoze kunyakira karibu muri Lumicash. Karibu sana uri umusangwa niko babyitwa. Murakoze. Duse tukwakire turishimye cyane muri Lumicash. Murakoze cyane gose kunyakira kandi Lumicash TV. Hajya Bigzoe nguyo aryohewe aba ari umuntu ameze gute dutanguriraho? Sinzi ngira umwanya munini ubuzima bwanje ndamara ndyohewe rero ngira ngiye bameze uko. Umunsi niwo gitangura umunsi wanje niwo gitangura naho bamwe umunsi wabugeze kuri bameze uko mba ndyohewe mba nishura message kuko ntagiye cyane sinshura message. Mba nishura message hama nyene yego bameze uko bwani kenshi mba ndyohewe kenshi mba ndyohewe sinkunda kureka bad mood ngo domine n'ibiki. Hari abantu benshi barabonye hari kigano twigeze gukorana ngaracigihe kinini ariko baravuga ati oya hariho turakeneye kandi umuturondere uburo ko naburonse Imana ishimwe mfise ibibazo byinshi nza kukubaza mbariza n'abakunzi bawe ku bakunzi bawe canke abantu bakuzi ahantu hesha giye hatandukanye nibaza ko liteka ridasanzwe kuno munsi teka no kuri jewe niteka. Bigzoe watanga umuziki kuva kera byinshi uramaze kubivugira ahantu hagiye hatandukanye. Bigzoe yarariye amahit agiye atandukanye hagiye umuntu agize hit nyinshi zigiye zitandukanye muri gospel kuri Bigzoe amuha agacira ka ijambo hit umuziki Burundi ritanguye gukoreshwa vuba. Rero urumva je bari inkoresheje ko ntirinyorohera kwakira kubera womenga mu ijambo hit hanyegejeyo David gute umuziki wakunzwe n'abantu benshi gusa ubu n'abantu bake bashobora kuvuga yuko umugabo kuri ari hit alors que ari indirimbo presque abantu bose bashobora kuba bazi. Uno munsi umuziki abantu bita hit ni umuziki uza abantu bose bagasara bagakoma induru bakawuvuza hanyuma après trois mugasanga bawuzimije. Rero urumva novuga nti sindi umufana w'ijambo hit gose muganda ashobora kuvuga nti kuvuga ko indirimbo yanditswe neza canke yakunzwe canke yagize ikimara mu kibano canke mu gihugu canke mu karere meme nk'indirimbo zaba kidumu indirimbo zabo zagize impact presque iri regional n'ibiki ba muri East Africa. Rero nuvuga nti jewe umuntu apavena gukora umuziki uramba ugumaho ukarengana imyaka 2 3 4 5 nukuri ndabimwubahira gose nizera ko na jewe kubikorwa niko ndakora muri no minsi duhereye kuri album yo mwaka uheze ndabizi ko ari zabaye cyane avant album zice zaragize impact zikagira icyo zimara nizera ko nibikorwa narakoze l'année passée album twa Sigwanje na mixtape iri kiraza muri kuno kwezi nyene kumpera y'ukwezi yitwa gatanu izoba umuziki uzogumaho ubwanje nimba twoba oblige kusigarana ijambo hit kugira tuvuge umuziki wagize icumara ate ko ego bizogenda uko sino umuntu akora umuziki ukaramba ndabimwubahira kuko biragoye gukora cyane surtout ho muri no misi. Igituma nenda kubajeje ko nuko ugwaruka gubu uzumva ngo hit ariko babonye ati nk'umusaza Bigzoe nkuko nwakoze kuva kera nako ko bavuka bakumva barashaka kumenya ati bwa wundi ibyo Bigzoe ariko aravuga ni Bigzoe ufise indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye amajambo wandika n'amajambo akora ku muntu wari wese inspiration va hebi. Nibaza yuko ngira ngo amajambo yanje bakora ku bantu kuko inspiration yanje iva ku bantu nyene atari ibintu nkorora bivuye hano mu kirere. Rero naho kenshi ngira ngo abanzi kuri kamera umva mu bambona ari je ariko ndavuga wacumenganije hamwe niko ndavuga ubwa nanje hari abandi bantu bavuga nkumviriza barimwe na rimwe nyene ndana profita kuko nta muntu numwe atovuga ikintu cy'akamaro nta muntu numwe atokubwira ikintu cy'ubwenge ubwo rimwe na rimwe kubera tutumvirizanya twibaza ko twari je ndutubwenge wundi nawe kibaza ko ndutubwenge kubera muri ko ravuga utanyumviriza bigahera
ibyiza nanje nari kuvuga bikagufasha utavyumvise ugaca wibaza ko twese twahoze twakumviriza ngo wewe nyene uzi ubwenge mugabo umuntu wese arafite ikintu cy'agaciro rero iyo ntomboye nkaronka umwanya wo guhora nkumviriza abandi inspiration ndayikora mu bandi nyene icyo gituma yisohotse yakwa kuryohera benshi bose sinibaza ntawe uryohera bose na Yesu navyakoze kuko rero nabihurije ku icimiro cyo kumubamba kandi baramubamba baratora n'ico bamwagiriza kidahari rero basineza ko naje ndyohera bose mugabo nibaza ko ndyohera benshi kubera rimwe na rimwe benshi ndabumvira mfata akajya ko kumviriza abantu benshi nakunda nko kumviriza muri bus ivyumviro by'abantu ngene bitandukanye muri bus abantu ko bayaga biba biri interesting gose hariho n'abantu bagara ntibafate nk'amabisi ariko Bigzoe yari muri bus yifata gute ari kumwe n'abandi bantu hari uburyo bw'umwihariko bukeneye bwo gufata uricara ku ntebe cyo kimwe n'uri mu muduga wicara ku ntebe n'uri mu ndege abayicaye ngo sinzi mu bwato sindajengera n'uri mu bwato abayicaye sinzi rero umva yego mugabo ufise gwawe ugendesha gwawe udafise gwawe fata bisi hama igushikana aho uroye hanyuma bisaho uzotera imbere nawe ugire gwawe n'uri yagire gwiwe hari abatera imbere bakagura n'amato yabo ni byiza gutera imbere uganisaba ko uri kuragara Bigzoe indirimbo itwa Sabo turaza kwishika ko mukanya imaze nka 3 semaines ndiko ndaraba rero turaza kuyiza ko mukanya ariko Bigzoe tuje mu rusangi rw'umuziki cyane cyane impimbazamana niyo gospel music nko benshi babizi hari abana benshi bariko bararirimba ariko ndagusaba ikintu turi kuri televiziyo kandi bizoshika kuri ijambo gospel ntimuzosubire kurivuga ni gospel naho deja gospel ni ijambo ry'icongereza ari abantu bashaka kugira amafieri gufinya ikintu ashaka gushira mu congereza gisanzwe kuri mu congereza gospel ni ijambo ry'icongereza nta nari mu kintu ko bari pronounce gospel ni gospel rero ukivuze mu kirundi ni gospel ukivuze mu congereza ni gospel ukivuze mu Faransa ni gospel rero komsa n'abari ko baradukurikirana bara pronounce ngo gospel ngo iki ntaco babyihoze muri wa gospel donc muri by'ubutumwa bwiza rero mbakomsa Bigzoe ukora tubwira amajambo menshi agiye atandukanye ahaje gituma ashiramo ubuntu bumwe nuko wenda kuzi kandi ndagukurikirana cyane ariko hari ubuntu je nshobora kuba ndiko ndavuga cyane n'abandi cyo ati naje ngazi nzosubire bakurikirana ibintu byinshi bigiye bitandukanye ni kugira ngo baravuga nta numwe atokwigisha nta numwe atokwigira twigishanya kutigishwa nibaza ko aribwo bwibone buruta ubundi nimba hariho bufise dukosora ne twese twikosore Bigzoe indirimbo mpimbazamana kuri Bigzoe benshi bamuzi mu bihe dusubira inyuma gato bamuzi Bigzoe kenshi ahantu mu mashagi yatandukanye y'abari kumwe na Prince Mushinde cyane ariko ubu benshi baravuze kubera iki byarapungutse cyane hawe ni kubera iki ijya kujya kuntu mwari mumeze na Prince Mushinde batari ko bimenze Bigzoe 2017 na 2018 ndibaza sinzi ko 2019 irimo indirimbo nyinshi Prince yakoze twarazikoranye iba simbona ibisazi kapa n'izindi nka zingahe twakoze mbwa zitasohotse rero igihe cyose usanga batumiye Prince wasanga twajanye kubera izo ndirimbo arizo zabazi icyo gihe zaba ziranzwe cyane nibiki hama bantumiye je gusanga na Prince twajanye kubera rero ico gihe twaboneka cyane kubera asanga two turakora indirimbo nyinshi hama novuga nti na Prince mu nyuma yarafashe umwaka novuga nti wakaruhuko wo gusenga wo kusubira kandi kumviriza ijwi ry'Imana kimubwira ku bikorwa byo bya minsi yose hamwe n'ibikorwa byo bakora bivuga butumwa rero hacambera nkaciye mu ico gihe nyene mugabo kuri mixtape azoba ariko Bigzoe abakunzi mbere n'abanzi kubera nta muntu agira abakunzi gusa sana base bahari Bigzoe muri rusangi amakomantere ahora aronka canke yaba mabi canke meza Bigzoe ahora byakira gute bon ari abantu bakunda kuvuga ngo amakomantere mabi ntaca bagira muganiraza ko benshi babeshi babivuze kuba ari kwihagarara ko gusa amajambo mabi arabishe tu amajambo mabi arabishe muganye ngorane kuri internet nuko aragerwa navuga uti ika n'uyu muntu ariko arabivuga nta nanzi bas amajambo bawe yabwiye n'umuntu munzi nanye vuga uti ihubwo rero nyitegereje kumbe nukomeze ngurumva kuri internet umuntu agutuka nta ubuzi kera
ucandikirwa n'abantu bake umuntu arakubwira nabi ukaveri gushaka kuja kuraba wari we mugubu kubera baba ari benshi gato biba bigoye ntiwoshobora no kunabiraba hari imyaka ntasoma commentaire nkumva umuntu abwiye ngo yuguze urabe ngo kuri YouTube ngo ndi ngo ari umuntu yagize commentaire usanga umuntu yagize commentaire nemera na jewe nari profita nkamwishura ibintu nk'ivyo usanga umuntu akomeye yagize commentaire ku ndirimbo yanje ngo kwera ntaroma commentaire kuri YouTube asanga sinamwishuye mu nyuma rero ateba ndiga kuziraba ndatangira kuziraba bon jewe ku bantu warabipermeta kuri internet kuvuga ivyo bigombeye sinzi ko ivyo ngira mvuge biza ahubwo bishobora no kubatera intege kuko umuntu avuga naba bashaka kubabaza iyo namubwira nti bihora bibabaza abantu ngira gacagira intege zo kubadanya babaza abantu ko nabo babizi ko bibabaza mugabo ntibiryoshe niba ari umuntu ahora bigira yibaza ko ari bisanzwe si bisanzwe jambo ribirira babaza hanyuma peut-être wewe kubera atari umustar ngo abantu 10-30 bamwandikira ibitutsi nawe agaca yibaza ko ariko nyene bimeze mu ndamaze ngubu urumva nta kundi nyene no kubifata simple hama ndakundi jambo riri muri Bibiliya rivuga ngo mu mugi havuyemo injya donc ikintu kibi kibandanya kiza mu buzima bwawe hako ucukireka kugihe ubasha bwo kwama kikubabaza ifo kwagera igihe ico kintu umaze kona ko kizokwamaho ifo kwagera igihe wingene ugikuramo ikintu ciza nibaze ko umuntu wa mbere yavumbuye ubuki yari yarageze imyaka yo guhunga inzuki ziba n'ibikera turabona ko bidashoboka neza zihunze zisanga iyo yaroye arte barigigena abana n'inzuki neza byaheze abikuyemo inyungu ikomeye inzuki nana kimwe zikoze ubuki mugabo no munsi ubukana arabukoresha bukaba umuti bukabiki mugabo abantu inzuki ntazo dukunda iyo zituriye ziratubabaza mugabo atobye bigena abana nazo agatarwa ingene akura ubuki bwazo ashobora kuburekipera donc nubwo ari nabo bantu badutukagura nkuba ro fenomene maze kona kuri internet itangaje ubwi postinze kina abantu 10 ba mbere bakagutera amashugo nta bantu benshi ntakiza kugira reaction nyinshi upostinze kina abantu 10 ba mbere ndwi bakagutuka batatu bakagutera amashugo ico kintu kiragira trend y'ubumesha Dabizi ko ari abantu bakomeye gusumba bafite strategy zirenze usanga bafite konte standard zitatu zo kwitukana zitatu zo kwitera amashugo kugira aba bashaka kumutuka kabankuraje n'abashaka kumutera amashugo kabankuraje mugabo toujours bisaba ingufu nyinshi bese bose babishobora mugabo mindset nziza nibaza yo kubana baba nabagukunda baba nabakwanga abantu bakwanka si babigose n'abantu bagutoka si babigose ko muravuga nta muntu afata decision yo kwiga cyane muri deuxième trimestre atayiwe muri premier trimestre donc ikibi ni cyamara ikibi iminsi yose ikibi atacu gikwigishije abantu batoyi bawe mu muziki mpimbazamana nkuko babivuze gospel bamwe baronka commentaire mbi bakadebukirwa ukwitwara gute na Bigzoe ni je nyene no kumenya ko abantu twese ndetse cyimvira kimwe ku bintu byose hama menya ko abantu batuma ibintu ukora bihinduka bitera imbere abantu bakubwira ko bitameze neza bakubwiye ko bitameze neza ugacuheba nawo ubutaruzi ico bikorera cyangwa wabikoreye gushimwa kandi ntidukorera gushimwa dukorera kubwo kwamamaza nimba ari kuvuga ubutumwa bw'ukuri nimba ari kuvuga ubutumwa bw'ikizigiro hanyuma nimba karorero kawe ari Yesu na Yesu yarashobora gukiza umuntu agwaye ubwo nyine bagashambira ngo Yesu ngakoreshwa n'abadayimoni kitene kubagera abadayimoni basenda abadayimoni barabitutse Yesu sinazi ko batazobituka sinzi vremo ico wowe uri rero novuga nti menya ukorera menya ibyo uvuga menya agaciro k'ibyo uvuga ku buryo naho abantu ibihumbi 100 bo byanka wewe ubibandanye yego Bigzoe watanguye kurimba kera hariho byinshi ntazakugaruka ko kubera henshi ramaze kubivuga ariko imyaka umaze uririmba Bigzoe nike yishimira ni nike hagaye novuga nti imyaka maze ndirimba ico nishimira nuko Jesse nigeze nkora umuziki wo gushaka kurondera kwidandaza hama ico nishimira nuko habandanije havuka abandi ba artiste bakora umuziki bavuga bati message z'imbere niyo byakunda bikadandarika bikunguka mugabo wogumya ari umuziki w'agaciro kuva kera nakunda kuvuga ni sinshaka kuzoririmba umuziki uzontera isoni ko baba bawuvugije ndi kumwe n'abana banje rero urumva novuga nti Imana ico nishimira nico nuko nashoboye kuguma muri uwo murongo ama mu nyuma hakavuka n'abandi baririmbyi bari muri uwo murongo bavuga ati nta bagakora umuziki yumva ko amajambo afite umutwe n'amaguru woyavuza ahantu hose uri ntugira isoni ntihagira agafarto usimbisha niki hama rero novuga nti
ikibabaje haravutse n'uwo muziki wundi ubu uri ahantu hose urimo amajamba y'ibishegu urimo amavideo ateye isoni gose hama mpora numva abantu bavuga ngo igituma baririmba uwo muziki ngo niko uwo muziki udandarika barabesha umuziki w'abaririmbyi nka ba Michel Sardou canke bande waradandaritse nta bantu barimo maklipe bari gusa Kidumu yarasuye album yiwe ya mbere sinzi ko yitwa yaramenje mugari ririmo yaramenje gushika no munsi ntano namwe wivuza abantu ntibariyajise nta ndirimbo z'ibishego zirimo kandi nimba yaragize success no ko abantu bayikunze abantu bayiguze abantu bayumvirije rero aba public n'abakiriya abakiriya sibo babwira umudandaza ivyo arangura abakiriya bagura ivyo umudandaza yaranguye rero abaririmbyi bareke kubeshera abafana ngo abafana nibo bakunda indirimbo z'ibishego sivyo abafana bakira ivyo mubahaye mudesize kubaha indirimbo zitisoneye mukazisohora ari 10 amamedia agaca zisimbira ko akazivuza bazakira uko nyene igihugu ca consoma kera mankura gutanga karori ndibuka ipantaro zitwa skin zigiye zisongoye zibitangura kuza twabona umenga nibisazi ubuzima z'imyaka abantu bibaza niko byanye nta nagato twese kandi baranazambara twese badana mwambaye n'amaskin mwese mugabo igihe zatangura kuza twazisanga ngo je no kwambara ipantaro y'ikidaje nibiki uratse mu cabaye nuko nizava mu Buganda nibiki zose hageze haza amaskin gusa bihera n'aba oncle n'abavyeyi bacu bambaye amaskini ntibayakunze sico cabaye niyo yonyene yari ari ku isoko nico cabaye donc kuvuga ngo ndirimbo ngo ziri abantu bari gusango n'ikindi sivyo sizo zikundwa abanyagihugu n'abakiriya abafana b'umuziki n'abakiriya bajya ibyo tubatabize rero uwo muziki wundi je sinobesha dasagenzi benshi bawukora mugabo nabo nyene ndabizi barabizi ko icyumviro cyanje cyarico niyo barungitse link babizi ko atanza gushira kuri statut kuko sivyo muri ko muterera mu gusambura ibyo kwibaza ngo uri kurubaka kariyere yawe ntushobora kubakira kariyere ku biziga by'abandi ntushobora kubakira kariyere yawe kuri manke y'indero ntushobora kubakira kariyere yawe ku buhumbu nawe urafise ibintu kurubaka uriko urasambura umuziki wisoneye utonze ufise umutwe n'amaguru simvuze ngo bose bari indirimbo z'Imana bose sabakirisu bose zabakizwa mugabo uwo yaramenje niyo mwisengero oya shamba ya Kidumu niyo mwisengero oya iburyo bamfunze kujana zaratambwa abantu baratamba bakagira ibiki rero wowe uhisemo gukora amakosa yakore mugabo ureke kuyafata nko kumenga niho ufise ukuri ibyo uri kuravuga nivyo abantu bakora indirimbo z'ibishego gusa sivyo abantu abafana b'umuziki n'abakiriya bakira ico bahaye nimbura umunsi ari byo bakonsoma nuko ari byo bahabwa byaranatangura urabona ko haheruka hari indirimbo zishika 33 bahagaritse mu minsi yahera kuri Bigzoe tubizeho gatowe naho twaye tuje kuri ico nkawe Bigzoe wumvise kijya kintu byakiriye gute gusa mba jewe mu Burundi ko timwe ntakunda nuko abantu bafite inguvu ubutegetsi canke autorité canke iki uyumva iyo hageze kubuza iyo hageze kuza kubuza ikintu izana n'inguvu nyinshi mugihe hageze kuza gusupporting ikintu kugipusa ca avance ntubabona jewe rero ivyo si umufana wabyo gose yuko umuntu utarigera ubona ariko aragusupportinga n'inguvu umunsi umwe aza kukubuza ikintu n'inguvu agacisha ku cakire nko kubera n'urukundo ariko arakwereka oya sivyo sivyo vraiment umuntu atagufashije gusenya atagufashije kubaka urubumbiro no gushaka amashiga n'ibiki hamukaja kuvoma amazi ntagufashe ukayarika ntagufashe agacumba ntagufashe hamabuhiye agaca gutanga kwicara ku meza oya ntibikunda rero kenshi autorité mu Burundi nikimera hageze kuhagarika no kuraho ivyo bintu sivyo izana n'inguvu nyinshi mugata munsi n'uwo bayenguvu zo kuvuga ati shigikira kino gikorwa giriki kuko ujya munsi bahagarika indirimbo 30 iyo cyatanga izindi 30 zivuga izi ndirimbo turavremeza ko ari iz'agaciro zikwiye kuvuzwa ku maradiyo basi n'iburi basi agaragaza ati turabona ico mwanka mukunda kimwe twere kumenya image giso sivyo yankako ntazi ivyo nkunda cyangwa imyaka yose yaciye mutari bwabivuge ibyo twara byose mwara mubikunda hatacu mwabwabivugeko rero biriya
sinshaka jewe ku prena partie y'abaririmbyi canke ibiki nshigikira haba umunsi nakosheje nkosoye nzo gutahura utanshigikira sinkeneye kuko umunsi wo kumusora. Bigzoe tuze gato, indirimbo zawe ni nyinshi zige zitandukanye tuzize ko nyezina. Abantu benshi baravuga yuko Bigzoe nuko ziha abantu afise strategy yiwiwe yisangije atawundi muririmbyi mu Burundi ayikoresha. Kuri Bigzoe wumvise umuntu nk'abantu bavuga yuko indirimbo zawe zishikira abantu bose yaba no mu zaruguru hose zigasirikira. Bigzoe afise society jeje gutanga indirimbo ziwe. Bigzoe iyo strategy akoresha ni yihe ku bantu bakora dukurikira? Oya si society je kuva kuri album yanje, kuva kuri album nakoze twasigwanje nagize idea yuko ikibira cyo kuyidandaza ko navuga ni tanga indirimbo 10 kuri gusa cyangwa kuziterera kuri YouTube kama si byiza. Haba nabonye yuko naho zishira kuri YouTube siko zishikira abantu benshi. Je cengira idea yo kuzidandaza biciye kuri Lumicash. Ubwo Bigzoe ntiyo yaboye ntaguciriyemo tabaruguru ntibakunda gukorera no YouTube reka ngerageza ubwo buhinga kugira numwe wo kugura 25000 umuntu ashaka kugura 25000 urumva bashobora no kuronka YouTube. Ubwo bishobora kuri YouTube ari ibintu byinshi bishobora kujako ivyi wawe ntabishikira. Abaririmbye ni benshi, imiziki ni myinshi, niyo hanze ni myinshi. Rero jewe kandi navuga nti umuziki wanje jewe ndirimbo umuziki wa message bantenaske ibyo bintu navuze umuntu avyumva sifite ndonka na reaction. Rero je natanga nimero yanje ya limited kugira ngo umuntu niyo yumva ashaka kugura ibikorwa byanje just en contact direct kandi nije ndamwishura nije nishura kuri iyo nimero. Rero urumva ide nije nayiyumvira yuko nta wundi muntu yabwo ayikoreshe hama sinenda byize cyane kwiza kumarsha mugabo nabonye bikunda abantu bakareagisa hamukabona rero nabandi bantu waruzi ngo hava hishura abagenzi bawe gusa nibiki mukabona hishuye nabandi bantu ubone rero nakagenda bashimira. Yego hanyuma nibaza ko jewe strategy narayipartage n'abandi artiste naye babwiye sinabigize ibanga ngo ndavyigumiza jeje nyene. Rero ubu kuri mixtape narayikoze yaraheze zosoka komera yuko wa gatandatu umva nta misi myinshi gose sigaye ama nayo nyene uburyo bwo kuyironka buzwa rubwo nyene zogurishwa nyandikiye ku telefone yanje ukandukira amara kuri Lumicash mixtape ndayiguha kuri telefone muri forma nziza nkayiguha kuri email kagwa ni se dushatse nimba uri hafi dushobora kubonana. Kandi amatwa nsubira Bigzoe arishimira cyane ukuntu bagiye barazigura baciye kuri Lumicash. Numva igihugu cyose cyarasohoka ukwego. Njye nibaza yuko naho bari kugomba bakaba 30 bayiguze. Nategeka kubyishimira vrema. Antu kubonye umuntu umva ari umuntu yanyandikira kavuga nti umva kuro umuntu yo baravuga tutaziranye by'ukuri ariko aranyandikira amaje kundukira amara kuri ibintu nk'ibyo amakora ko usanga twabonye kuri WhatsApp agaragaza ko arabona abanyandikira kuri Instagram agaragaza ko petite ndabiko bari umukinzi wanje cyangwa umuntu twiganye cyangwa umuntu tugeze kubana mu quartier bwarasangana abantu tutazinanye. Rero kwimvira ko umuntu uravye isura ntumuzi karabana abantu kandi n'abandi batabuzi mugabo yakurukiye amara 3000 ngo araguze album yawe kandi benshi bayiguze yarenga 25000 benshi bayiguze yarenga 25000 nukuri biraryoshe cyane biratera intege kumva kuri YouTube haraja ko ama views muga ntumenya exactement yariyo ntumenya baribo nibiki mugabo uwo mwamuvuganye direct mu ku nibaza yuko ni buri rumwe arutagacira abantu ijana kuri internet. Rero byarandyoheye byaranteye intege hama nibaza ko kandi nabivuze nti album ikazogurwa ibikorwa bizohagarariraho vuba muzana ikindi gikorwa. Aha turi ngaha benshi baraziguze baraguze n'ama CD reka tuje mu bihugu byo hanze beshwa office benshi bagukurikirana byo byaroroshe nk'abantu boba bari mu bindi bihugu kugira bazironke. Byaroroshe ko nabonye ibintu byo hanze n'iby'amahera ibyino bisigaye byoroshe ko kujya kubona abantu bakontakana kaje mva guhena nimero ngwandikira ubunga cyangwa je no muntu avugishije umuntu agacakurukira kuri Lumicash ibintu nk'ivyo. Abantu bo hanze barayiguze abakomuna zibarungikira kuri email no kuri WhatsApp kandi abantu benshi bumviriza umuziki kuri telefone donc byarakoze go. Reka tuze ku kibazo kimwe barigeze kubaza ahantu ariko ndakigaruke gato ama commentaire y'abantu bavuga ati Bigzoe ntitubona aho dushaka kumushira. Bigzoe n'umuntu akunda gukorana n'abantu basekira cyane ati Bigzoe indirimbo ziwe aririmba ntitubona nyene ko ari impimbaza amana nyene ndani nkuko abadodo kuri Bigzoe abantu bavuga nkayo majambo kuri Bigzoe wabyumvise avyakira gute muri yo?
bivaye n'ubutumwa utanga mu ndirimbo zawe. Ego nibaze ko abantu turakunda abantu nibona kuri byo kuri internet abantu commentaire ntumbaze mbi cyangwa itari nziza cyangwa itaryoshe cyangwa commentaire yihuse nizo zizijya mbere hama jewe turi banda ziririmba abana abadudu turamaze kuririmbana aba bandi bose bavuga aba Redemption Voice turamaze kuririmbana aba Victorious Team turamaze kuririmbana hama jewe umuziki wanje ndatanga message ishobora gukoreshwa mu isengero hamije message je mu isengero ko ragenda bizi ko no hanze y'isengero ikenewe ndayitanga mu bundi buryo kubisha ku umuziki wo kuvuza hanze y'isengero barakunda kugira abantu ni ijambo rivuga ngo ntutosora akatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe kandi mu gihe wawe hari ingiga yabyo jambo atari Yesu yarivuze mu buzima busanzwe riba ryitwa punchline riba ari ijambo baraperi bakoresha rigasona nk'ijambo ry'ubwenge mugu no munsi ko ari Yesu yarivuze ndarishize mu ndirimbo omenga indirimbo cibimpe mu ciba ibizwa indani mugabo alors que ico cyumviro Yesu yavuze uko hari abandi bantu benshi bagitransformye barakivuga mu bundi buryo kandi bembe babaye inspiré juste n'iryo jambo nyene Yesu yavuze namanibuka interview imwuko menga yari muri iwacu interview bagirishije Muhozi mu bibazo bamubaza Muhozi byinshi harimo ikibazo bamubaza ngo uremera Imana yishuye ngo nta mana nemera mugabo arafa cyamaza ikibazo kivuga ngo nibihe jambo rya mbere ukunda acavuga ngo nawe navuze ko atamana nemera ijambo rya mbere nkunda ni jambo ryavuzwe na wa muntu bitanga umwana w'Imana donc Yesu ngo jambo rivuga ngo icyo udashaka ko bagukorera ntugikorera abantu je ndakubarira cyayimvira ijambo udashaka ko dukombe dufatije nyene iyo Muhozi arisita ntavuge ko ari Yesu yarivuze kari gusana nk'akajambo ku bandi bamatazi Bibiliya kari gusana nk'akajambo k'ubwenge kavuzwe na Muhozi hano kari jambo ryavuzwe na Yesu rero Yesu yaravuze amajambo menshi gose cyane y'agaciro amajambo Yesu yavuze mu evangile cyangwa amajambo ari mu migani igitabo cyo muri Bibiliya nyene amajambo y'ubwenge gose cyane bigoye kuyashira muri zya ndirimbo zo gutazira Imana dimanche mu isengero byoroshye kuyashira mu style ya hip hop aho dukoresha amikegero nka punchline n'ibindi bintu nk'ivyo biroroshye cyane aho ubwo rero muri Bibiliya harimo ubutumwa bwinshi gose mugabo biragoye ko ubutumwa buri muri Bibiliya iyo hageze kuri twebwe abaririmbyi tubugaragariza juste mu ndirimbo za dimanche za worship harimo izindi za rero naho hacavuka yo style y'indi y'umuziki abantu benshi bumva umenga sivyo mu isengero ndiko ndagira kandi exactement sindabigira ndiko ndondera bo mu isengero kwa mu isengero kera dimanche barumva ubutumwa ariko ndondera juste umubire dimanche yakuja kumviriza ubutumwa abari muri sport ariko aratambuka mu barabara n'ama écouteur nanje ndamubwire kandi ivyo ndamubwire mu buryo bwose no bivugamo Cheni ya target ntaguciriyemo kugira indirimbo zawe ntizikurikirana abo wasengera aho sengera zishikira abantu bose oyajije indirimbo zanje nizo kugarukana abantu kukuri baje barashitse mu isengero baje bashitse kwa muganga ni ntoja kwigisha abantu kwitabira kwivuza baje kwivuza abataje kwivuza niyo bakeneye guhimirizwa bigishwa kuja kwivuza Bigzoe iteka ridasanzwe tuze ku ndirimbo nyezine maze iminsi ibica bigacika ariyo Sabo Sabo ninarimba na uranga Sabo desko utucishirize kidogo kugira basi tuje no muri mood gato yabona ati Bigzoe basi Sabo umubiri wawe reko gumukuri ingabire uyikure mu rufuri niyo dukeneye kubona ikayangana iyo guma wibutsa abantu kuri umwami ntuburamuba naramenye gituma amasa akunda atabona ayadakunda arabona mugayo yabona ibibi gusa gukunda abatwanka guharira abahara ntibizotuma na rimwe wowe ubusuburara umuntu aguze isaha y'idolari 500 ntabaguze isaha ngo imubwire aho amasaha ageze abaguze isaha ngo imubwire aho amahera ageze yafu kuki Sabo Bigzoe kuri mixtape yanje ndimo gusohora yitwa 5 harimo narashatse gushiramwo ibintu byose nakunze nkiri muto yo mu muziki
donc tuziki twakera turap twakera udustili twakera echa ndo mu producteur yitwa King Ego benshi bazi kuri logo yiwe agira azi gusampling ushobora gutora nka Sabo barayizi ni refrain y'indirimbo Christophe Matata hama harimo Paradox ya Chancho harimo n'izindi zigiye zitandukanye rero novuga nti Sabo nuko yajemo hama kugira ngo sinze guteba gose reka juste ndakonta histoire ya Sabo ko yimaze gusohoka ndetse zigaruka ko hanyuma Sabo narayikoze ari juste couple na introduction hama mugabo ntashira umva instrumental iraryoshe numva vraiment yari kwiye ko refrain n'indi couple mugano umva refrain nayo mfise hama ku mugoroba twicaye ahantu muri cafe Gurumana nuze na Bonfils ari gospel mu Bwongereza turakoranye indirimbo hama atangura kunera inkuru yuko bakiri batoya Christophe Matata yaba muhiri wabo ikibintu nk'ivyo abuze Christophe Matata Sabo ikiranza mu mutwe kwambari nyine ndumva ko mengira huye na instrumental tume turakorerako cyandatora telefone ndi enregistra akarofre ka Sabo cyanda depoza bwo nashikimera ndaza kubipima tuvanye shiti muiranda bipima numva umenga birajanye mu gatondo ndaja muri studio ndambwerekana kumvisha kantu narayengize bumve kumvisha producer ndamwumvisha ngene kameze nikavuga ati birajanye cyo turagashiramo hama ndagashiramo nyine twagateguye mugajewe nagashiramo nibwira nti reka nshiremo ijwi ryatemwe gusa abanzarondera umuririmbyi asanzwe agira ivyo kuririmba murabizi ko je ngira rap nakunda kugira ivyo guhibongoza aze kugira party yo guhibongoza mugo producer cyangwa ngo ucerumva bivuga neza ko ari kwirigura bihindura ubwo gumiza mu nyene vy'iwawe ntirigura bihindura urumva story nuko byagenze gire ndirimbe gire refrain gire couple ya kabiri babihere niyo refrain ari je ndayiririmbye naho ide yanje ari kuzirimbwa n'uwundi hari abantu bambwiye ahantu henshi je nazo ndaca benshi barayumviriza ariko amakomantere nagiye ndumva mu bantu benshi baravuga ati ubwo Bigzoe ntako aragarukana ka kantu ka kera twa dustile twa kera kubera abona abantu benshi bako bagira ibintu wamyo wanka ngo bya hit ashaka kugarukana twa kera bisa yuko ari different n'abandi cyane jewe ndakunda kumera nk'upartaja ubumenyi mu muziki n'ibiki mu Burundi turafise kahise umuziki kandi gakomeye rero jewe novuga nti kwari twibutsanye ko dufise ibintu byiza abaririmbyi babayeho baririmba neza peut-être no munsi bashaka ari artiste y'imyaka 20 donc ugasanga hari ibintu byinshi bya kera atazi kandi akeneye kubimenya kuko nimba uri umuririmbyi kahise ko umuziki urakeneye kukamenya kuko urashobora kuja kukapuizamwo ikintu kujya je nagakuyemo Sabo canke iki nundi akagakuramo ikindi kintu cy'akamaro akakizana kikanrishisa umuziki wiwe kuko mu bindi bihugu umuririmbyi aragira ikintu kuva umuziki umwe ngo rihishe gose kumbe ya samplinze Aznavour ya samplinze Johnny Hallyday canke Otis Redding ibintu nk'ivyo ukumva indirimbo ya Jay-Z mugabo rafisa akarofoma ngana ka soul music ibintu nk'ivyo kwera bo kahise kabo barakazi kandi baragakoresha mugabo twege dusukuntu duteye imbere après 10 ans nzinyu mumenga turazita kandi urumva sikimbura ciza Bigzoe kugira mu kaye duce turanguza ikiganiro ku ndirimbo Sabo amakomantere wakiriye kuri wewe indirimbo yarashitse mu bantu irakwiragira nka jejeho ndayumviriza nka kane ku munsi amajambo arimo n'amajambo umva yuko ni umengo ni wenyene umengo urukubwira umuntu nyene ego ku bantu bose bamaze kuba commentaire umaze Bigzoe nka wewe commentaire naronse nziza naronse commentaire nziza hama nambizama abanyene abantu bakurikirana umuje no kuri sinobesha vraiment no igice simbonye abantu bakurikirana umuziki wanje birantangaza kuko mbonye ibintu utandukanye n'indi miziki myinshi ibivuzwa handi amane yazana umunsi muza bandabisohora ntagire numwe abiraba kubera telma byisa gose canke mugabo hama hari abantu ubona yuko bari barindiriye umuziki wa message umuziki wa text yanditse neza hama bigaragara ko ari abantu bakunda nyene rap nyene direct bakumvise rap ari abafane direct rero urumva nukuri merci kuri support yabo merci kubakurikirana merci kubagira commentaire merci nyene kuba yipartager ego indirimbo iri kuri YouTube yumvirije kakuryohera sharinga n'abandi ishire ahatandukanye abantu bayirabe bayumvirize nimba uri umuntu akora ku radio itoro ivuze ku radio hama muri bijya byinshi bihari n'ibiki
harimo basi n'ibindi bigira nyine equilibre nyine umuziki wose ntuwo gutamba gusa ube no kumviriza kuko abapapa bari mu radio bari mu muduga barakapta radio ntibabashaka gutamba bashaka kumviriza umuziki wo gutamba si mubi mugabo umuntu arakenera akazi kiyumviriza ari muri marche umuntu arakenera umuziki yumviriza ari mu muduga umuntu arakenera umuziki ashobora kwiyumvirira ko rero nimba ari uri ku radio canke hehe boom 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 so ya muri principal iminsi yose diversity irakenewe simaka twese duse siniko mvuga ngo twese tugire ibintu bisa tugire nk'ivyo wanje mugabo ube wewe mbejewe komsa ariko muri bwa bumwe tugume dukundana twese nkuko biba bimeze Bigzoe reka tubizeho ko twakuronse sabo yaje Bigzoe bari kwategura ibiki imbere ya sabo sorti ya mixtape yitwa gatanu ku mpera yo kwa gatandatu izo bisohotse nta kizohinduka nuko biri izo bigurishwa ushaka kuyigura amara 20000 bal uranyandikira kuri limitere yanje ukandungikira ayo malare kuri Lumicash cyangwa cyenda kurungikira album kuri telefone WhatsApp cyangwa email kuri Bujumbura ni sedura ironga Bigzoe tuze gato kera Bigzoe yinspira ku muntu w'umuririmbyi nkandi yaba mu Burundi cyaye ku isi yose ngora kumutora kuko jewe numva ntinagenda toragura je depart yanje guforinga I love n'umuziki ari bon marre ndumwana muto cyane gose kandi ntumva ivyo avuga mugabo sinzi gituma yati attention yanje hama bice bigenda uko hama ico gihe haca soka album ya Christophe Matata harimo indirimbo yitwa oya nume ariya iriya ikiba cyantangura kumviriza kandi umuziki w'ikirunduko kera haravuga ikongomani gose n'ikongomani nacumviriza pana kijya cyo gutamba kijya cyo kuhibongoza cha rumba nubwo ari muzika natoraguye ibipande byinshi mu nyuma ndamenya soul music numviriza about this reading hanyuma muri 1996 canke n'indwi ndamenya Tupac je muri hondo twenzana nabwira nje numvise rap y'ikirundi ntarumva ikinyamerika Silas Damara namumvise ko agira rap ntarumva rap y'abanyamerika tutse amafunk nyene nibikimbwa gimusondera umuntu akora rap ari Silas Damara ndavuga ni byabaye byo bipande byose sinigeze mbavye mu muntu ngo naka ndashaka gusana naka ndashaka kumera nka naka wapi nta ntuzevre yego cyo kimwe nkijijwe nasanze umuziki je ndirimbo utaririmbwa mu isengero ko byari bigoye ko no mu isengero ndatora karorero kingene nkori kingene umuziki wanje no ukora nuvuga nti Imana yami bigira twikampo ikanyegeraniriza duce dushobora guforma umu artiste Imana ashaka guforma muri jewe Bigzoe mfise tubazo tune two kwishuriraho direct benshi mananda tubaza Bigzoe n'umuntu akunda basket cyane apa rero runani na New Star Bigzoe akunda umugoyo New Star Bigzoe muri eglise yari dimanche muri kiti sanzo kujya basenga Bigzoe bamuhamagaye aririmbe atiteguye bimera gute dimanche maze kuririmba rimwe imyaka ko ndirimba rap bakayikoresha gake dimanche maze kuririmba rimwe ryo nyene dimanche kuri podium mugabo bikorana bya dimanche après-midi peut-être mugani nta nari mu barampamagara vraiment kuririmba kuri podium ntiteguye yego gusa mugabo rimwe tuderegeze kungira surprise abimbwira samedi kwindirimbo azoririmba dimanche ashaka ko nzigiramo rap cyababurije ko byandika mu ijoro no kubirepeta mu ijoro no kubiririmba je mu gitondo byari biri haya ikindi kibazo Bigzoe bamushize hamwe na Arsene Bucuti Bigzoe bakafata ibiro bya Arsene Bucuti n'ibya Bigzoe kuri Bigzoe yogereranya gute sinzi je navyenze kubera byamabingora ko Arsene Bucuti ndamuzi mugagara aragapetiye kina basket twese barabapeti mugaje nari mbyibushe nawe yari yonze cyane gose kiruka kina basket rero cyadama bya mishinda mubona cyaza kumubona yarabyibushe rero umutwe wanje yamangora gutora Arsene abyibushe Arsene muto nabona kina basket rero sinzi gupimisha amaso babituje kuva kera ngo umunsi umwe muto damagara mudushire ku munzani ngira ngo ikibazo cya nyuma duce dusezera abantu bakora kuri kiriya ikiganiro Bigzoe ari mu rukundo cyara afise madamu hari abakora ikiganiro bavuga ati Bigzoe none ni biki Bigzoe arubatse bimeze gute sindubaka ngani baza ko ariko ari mu rukundo yatari ahantu yatari uri kurava ni uri kuraje ko ntarubaka niraza niko nja kubaka rero
ego Bigzoe asante sana duswe tugushimire cyane ariko gira akajambo tekera abatoyi bawe reka n'abantu bose muri rusangi mu bantu basanzwe bahibongoza niko twovyita ego jewe umuntu wese afite ikintu akora kibi gikorwa mvabwenge canke n'ibindi byose ko byo bavyitwa ubikorana intumbero ubikorere kubaka ubikorere kugira kuba karorero keza cyitegererezo ciza abantu bumvirije ibintu byawe ntibazovyicuze ntibazo kuvuga ngo barataye umwanya abantu baguze ama œuvre yawe abayumuziki canke n'andi atandukanye ntibazovyicuze abantu nibo naho gomuka buri umudandaza mu boutique kugira umunzane utaregeye neza kuri jambo riri muri Bibiliya rivuga ngo ibintu bisesemo uhoraho ni bitandatu ngo mbere n'indwi muri ivyo bintu bavuga ari umunzane utaregeye neza rero twese turi mu karere kose turimo turakeneye kuba deep mu byo dukora umurimyi ariko ararima akubisha isuka akavyura ivurikeye aterera imbuto iyo mbuto bifise chance nkeya zo kumera inyoni zirayitora zikayitwara nimbura umurimyi ntugire ubunebwe kubita isuka wimbe ugire kinogo kirekire donc uri umuririmbyi ba deep uri umurimyi ba deep uri umuntu akora muri comptabilité canke ibiki korera mu muco ku buryo ishiramu ryanyu ritazosenyuka ku mukontable ahengamye gato ishiramu rirugara twese ibyo dukora tubikore turi deep naza yuko turetse ko umuco gukorera mu muco tuzobihemberwa mu ijuru ni navyo byo natabara n'igihugu nimba n'igihugu no munsi gisi ibintu byinshi bicuramye no kwari abantu benshi babaye superficiel benshi baca hejuru umwese atoro twiwe yigendera bari bamushizeho gira kuri ikintu kizomera kigakomera asansa Bigzoe Linox TV niteka twaryohewe sana ariko tunagushimira kubona wahevye ibyo wari kujamo ibikorwa warimwo ukaza tugashobora gukorana ikiganiro ewe nukuri niki je n'igikorwa ngira cyane gose ibisinda bikora nk'ibintu nkora iyo ntafite ico nkora ndabikora nk'igikorwa kwari kwa kundi nyene ni wamuhamagara n'umumarayika ngo yirabura cyose ni adezeri Bigzoe mubandanye mudukurikirana vuba ni kubaha n'ibindi bigiye bitandukanye Bigzoe duswe tuvuga ati merci sana ukoze cyane gose yap